Ihanganire ibyo byose bikugerageza. Oh, ihangane, ihangane, Ntajoro ridaca, ibyo byose bizohera. Nshuti yanjye ihangane, ihangane, oya Ntajoro ridaca, ibyo byose bizohera. Irabe nawe uratangiye kuzana aya majambo y'uburofu. Niba usenga senga hama nandi usengera. Erega twese ntitwaremewe gusenga. Ariko noneho ngira gahinda hama nawe unshuriye. Honey, I'm sorry. Sibyo nashatse kuvuga. Ahubwo ndashaka kukubwira ko hamwe twosenga Imana yiteguye kutwumva. Aho usanga wanacavuriye ari yashobora kuba yagize ingorane. Ugasanga bamugonze cyangwa yagize ibindi bibazo bitandukanye. Nawe ukacushavura utanatohoje. Ibibazo? Ewe bibazo shaka. Ahubwo ndagusaba ntusubire kumbwira amajambo. Ndatuma umvyurira ibintu by'imijingo. Papa Nabil, amahoro. Kumi ngo wataye mutwe habaye. Nene, ni birebire sinumvigana bikubarira. En fait, twabuze umwana yaragwaye. Twe twamusize muhere kumwe na Iva. Hama Iva acha telefona yuko ahembotse. Hama nawe tasubira muhira kugira tumutware ku bitaro. Haba muhira canke ku bitaro. Twarondeye hose twabuze. Aha numva nabuze nayo nshira nayo mira. Sha, byo ndumva ni hatari. Hore. Gusa jo mengo nabonye abantu batatu binjira ka Prophet Peter. Kare muri abo batatu ndisi neza ko nawe nabonye Iva. Sinzi ko cyo hacu karaba ko abo batatu nabonye ari bo canke no naravye nabi. Nene, nuko urakoze cyane. Reka nyarukire ndabe kuno babona. Urakoze cyane. Hello. Hello. Nizere ko ari FIKO tuvugana? Yego niyo. Muri bande? Jewe ndi Ismail Gaposho. Umurongozi w'ishirahamwe risanzwe rihingura amaji n'amarikeri. Mutama, ni mwebwe? Inomero zanyu nazihawe n'umukobwa wacu Mirka. Asanzwe ari umukunzi wanyu. Kuko yari yumvise ko dukeneye umusitari dukorana byo kwamamaza ibikorwa byacu. Nashaka rero muri iyo ntumbero kumenya ko muba mwiteguye kugira ngo turabe ko tuzohura amatuganire byimbitse. Ushimire neri cyane cyane kuko niwe yakumbwiye. Naho jewe nashaka kurondera bajya abastari bamaze kumenyekana bafite amazina ateye imbere. Umukunde rero kuko ndazi ko abastari nkamwe mufatishije ko mudasubira kwibuka ababafashije mukiri hasi. Papa wanje nukuri nzogerageza ko nshoboye kose kumukunda.
kandi nawe narabizi ko ariyo ndoto yanjye nziza yiganzira ijoro ryanje. Hama nukuri kumukunda si igisabo, oya ahubwo ni umwitwarariko wanje wa buri gihe. Si ibintu wenda kunteramo, ndamukunda by'ukuri. Hama papa ku bijyanye no gukorana nanje, umva je nsanzwe ndi muri management ya G.F.I.C Production. Rero nibaza yuko mu kwicara mukaganira n'abarongozi bayo, hama je muheje kuganira nta kibazo je tuje dukora. Sawa, umbwira amazina yabo abikunze ukamana contact zabo kugira ngo nzoba yagishe nkaraba ko ndabikura mu nzira vuba. Bon, yitwa Nduwayo. Hama kuvyerekeye nimero yiwe naho munyandikira kuri WhatsApp kugira ngo ndabarongera contact ziwe byoroshe. C'est bien, Abel Nduwayo. OK, confirmé. Sawa papa, murakoze. Nze basigira umbwire ko wamubonye. Ndabigusaba. Ndakwinginze numva shaka ijambo rihumuriza umutima wanjye. Nimba uzi ikintu cya mbere kiduhishije n'ujya mwana. Ndumva shaka basi n'umunsi umwe wo kuruhuka. Ndasaba upfa umbwira ko wabonye hano yimanitse. Canke banamugonze ariko basi numva irengero ryiwe. Ndikurondeye umuntu azi ko nzohava mbona. Ndabigusaba. Sheri, ndakubaza akabazo kamwe. Kubera iki ugize akabazo na gatoyi? Uco tumutwe nkaho menga ninzi kuguyeko. Canke imisi igeze kuherezo nkaho menga ntubitunganye. Sheri. Hari umbwiye yuko babonye binjiye kwa Prophet Peter. Rero nanje ndanyaruka kugira ndagutwe tuje kubarara. Mana yanje. Ndakora iki? Gende cyangwa ndeke? Hagira wocu. Nujeyo. She, nibiki. Kumwe nameze neza. Nagira wumvise inkuru nk'iwacu witeguye tukanyeruka twenda kumuraba. Uri kurafishira amaso ngaho? Sheri. Reka ngende habicobaye. Hama rero pastor. Urabona ujya mwana Nabil twazanye. Namusanze muhiwe bameze nabi cyane. Kandi nasanze atanavye biwe bahari. Bo yajugumira mbona yuko tumurindirije iyo havagira ikibazo. Niko guca afata umwanzuro rero ndamuzana ngabwira ngo musengere. Ariko nangomba ndagusaba ikintu. Urabona ujya mwana no mwana w'icyamamare. No kuvuga n'umuntu azwi cyane ngaha muri kino gihugu. Rero nagomba ndagusabe uriko uramusengera nkizo kumushira ahantu hari abantu. No kuvuga umushiri hahandi nyene ushobora kuba wosengerera abategetse. Kubera mfise amakenga ko abantu babandanije bamubona, abajournaliste bava babimenya, bagatangura kandi kumwandika ku ibintu, bakamuvuga ko amajambo atarakenewe, kuko kumenya ubuzima bw'umuntu agwaye numva umenga nikaryoshe, nikameze neza. Ndakumva kandi ndagutahura. Ariko arakeneye umuntu amuba hafi mu buryo bw'impema. Unyigorere rero urondere umwe mu biwabo atari ujya nabonye bazananye. Ejo abantu batazoje kugirane kuvuga ibintazi.
ibyo bintu kuravuga birumvikana ariko nyene reka je nsubira muhira kumbure ngende ko ndira abavyeyi biwe ninabona n'umwe ndaheza nce ndamuzana kugira ngo mubandanye amasengesho nibaza ko vyoba vyiza kurushaho ndabyumva dusenge bamuganyeza horaho nakweretse kibirenge kizima uyu mushumba wawe ikiri bukoreke uyu munsi cyose kibirenge kizima urakizi kuturusha maze umucira inzira ube hafi mu nzira zose ahaca ujane nawe komeze kumva isengesho ryacu ni ku bw'izina ryawe gira data tubisenze twizeye amen Amen. Sister, ko wicaye ngaha kandi nkambona utameze neza ufise ikibazo cyawe siwe niko ndavugisha ko ikindi ko ndavugisha ntunyishura wagize ingorane nyabaki ndeka si hariya nyine asukuye ariko ugomba kumbwira yuko ari we yatumye uvuga ushaka kurira sawa ntacu yagize ikibazo nyabaki Abel yavuze yuko yafatiriwe ko sinabyemeye usanga ko yabonye yuko naje tubonana agaje aho nkomeje kandi natanza yanje kuza Pole ndumva wababaye gusa kandi na jewe nta n'ikintu na kimwe mfise ndabikorako kandi usanzwe ubizi ko ndamukunda ariko kandi ushobora gusanga ivyo Abel yababwiye ari vyo ariko mwe bikanga ko mutahura kubera amarangamutima niba ndiko arabipostinga umunsi nawe yabaye ikiya kugira ntabitumenyeshe ntwiwe turajaye ngeze neza na kimwe aramenyije mushikanje bamugerageza gutahurana ushobora gusanga yasohoka abafana mutwenga cyakurundi ruhande ugasanga yakoze accident ubwenge akaba atararonka ukungina ashobora kubibabwira reka nawe arende niyo gira accident kubera si umuntu nk'abandi atokora accident aho guhaguruka tugenda Wewe muri nama ndakubwira imisi yose wita imbere nk'umufuko w'ikoti wasigura impamvu uvuze amen Ndakwiye kunzanira umwana wanje ngaha ninde yaguhari ushaka kunzanira umwana wanje ngaha narakwihanije kuva tukiri ku ishuri singeneye kumba hafi wewe ubu rehageze ko uza ku muryango wanje ugatwara umwana ukazana ngaho utansabye n'uruhusha amahoro umukozi w'Imana amahoro ujya mwana kumenga ararembye ubumenyi igihe byatanguriye urumva rero umukozi w'Imana twebwe ujya mwana wacu yaramaze indwi yose agwaye ariko we sinzi ngene wamubonye gusa tukiva muhira twahamagawe ku telefone batubwira ibimenyetso gusa batubwira ibimenyetso bitandukanye n'ibyo twari tumuziko ariko mwe sinzi ngene mwabibonye umwana jugumira atavuga n'ikintu na kimwe nivyo mvuga ko bisanzwe mbeho waramutwaye kwa muganga kugira bamusuzume kugira ngo barabe ico bafasha napfuko tutamutwaye kwa muganga ariko iki reka rero ndamubeshe umukozi w'Imana nukuri twe twamutwaye kwa muganga baratubwira ko ari agaparize gasanzwe ariko n'ubu nibaza ko vyakaze kubera n'umuti wari waraheze wiyumva gute iri kurabesha umukozi w'Imana yasizwe amavuta
ubundi bwa mbere nabona ko wategereza kunshimira hama kumbure ukanambaza n'ukuntu nashoboye gushika iwawe kubera ko urabizi neza kuva dutandukanye ku ishuri ntitwigeze dusubira kuganira kugira ngo basi mfumenyane basi n'ahantu wobo hama nawe ngo kumenya homba gute woshaka kumenya mu rugo rw'umusitari ukahayoberwa uteze ko hamenya n'ibintu vyoroshe ubu rero ugenda uracukumbura amakuru yose yanje gushika naho uzana umwana wanje ngaha ari misonzi je ndabona neza ariko ari urukundo gufata umwana wawe nkamuvana hariya nkamuzana ngaha bo namusanze ari mu nzu ariko aranyogomba atagira gitabara hama ndiyumvira mbona yuko ntushobora kumusiga hajya ntamufashije kiretse ndi murozi ariko nawe urabi ivyo kuravuga ngo nakoze amakosa musenya baki urukundo nuko barukora yaza kwa urukundo rugufata umwana wanje kamutwara kwivurira bakamuvura niwe kumuzana ngaha anye ariko nivyo wabiravira avuga ati hariya ujya mushafu naro n'ukoroti gwanje no mutako mukozi w'Imana nukuri sindakunda kubesha gusa nabandi kwenda gusigura ibitari ibyo mbwira kubera ntarabona umugwayi ukamerewe ariko kuri nzi jewe no kwa kahise ariko kubona ukuzi umumareka w'Imana ahejeje kuma ihishurirwa ryose kubijanye n'amagara y'umwana ari nukuri sivyo nashatse kwiyumvira ahubwo urabizi neza yuko ntushobora gukunda umuntu ubona neza ko ari umucafu kandi urabizi neza ko kuva turi ku ishuri naho ndakubwira ko ndagukunda bo gusa ikintu niyumviriye muri kano kanya nabonye nti mfate kuko umwana wawe mbona ameze nkaba nzi neza ko basitari mushobora kumusharikana hama ndiyumvira nti ndamutse ndamutwaye kwa muganga bo mutera urushinge umwana agacapfa hama cakindi nari nshaka gukiza nkaba ndagihomvye se tu nico cyatumye ndamuzana ngaha kugira ngo amusengere nta bindi kandi ndakubwira ikintu kimwe ndakwiyamye yaba kuri je no ku muryango wanje zose kubona hafi y'umuryango wanje ni mudakeneye kubona iyindi sura ya Ariya turumvikana Ariya kumbabarira niko byari ibintu bisanzwe tu ndakubabarira bazi ndaguha nizo kumva mu maso mu muri wagiye nta kintu na kimwe rero ushobora kumpisha ahubwo icyo kubera cyiza ni uko uwo mbwiza ukuri uko nyine uri kurarondera guhisha kugira ngo nawe uzubabarirwe ku Mana Data wo mu ijuru ushaka kumenya byinshi uzunyegere mutari kumwe na madame uzumenya byinshi hanyuma uzoca utahura ko udashaka kubesha wasizwe amavuta sheri muraciye ko muradiringa ibiki nenzi ko umunabire mwamuzanye hasigaye ko tumutoye kwamusha mu modoka amaze gataha none muko muratera inkuru ngaho gira ngo twaje kwibarutsa umugore yavyaye wife n'abakozi Imana ukibuba kweli nagira ubonye umukozi w'Imana uramwinyegereza kugira bigufashe kwiyegereza Imana ibikorwa vyawe bigende neza n'abantu bagukunde none uba ndakubwira jewe igihe mama wanje apfa nanje ngafatwa ku nguvu iyo Mana yari iri hehe nayo nigeze mbona ihengere rero narakubititse narigwanyeko mbicondi hamici igaragara iwanje suko bikora kandi jewe ko nubimeze ibitanda abanda hasi ico nkeneye mwamfasha umuhungu wanje Nabil madame igihe yobu yari bibazo nk'ivyo byawe Imana yaramubajije iti ngaranzura isi warihe none nguri camamare bica bigutuma kuyirogotako ahubwo hindura uyigiye ikibado cyo kwishimikiza twebwe ntituri ngaha mu bihe byiza gusa turi kumwe nayo no mu bihe bikomeye yo nyine ubwayo yarivuga amajambo iti nimurondere muzoronka nimusabe muzohabwa mukomange muzugururirwa ikeneye rero abayirondera batakamba atarabigwanako kamubwire ivyo ugenda ubibwira abagiye bakirisu bawe biriko baraguha ibigira 10 apana jewe je mfite ivyo nizera ushaka kuja kumfasha kwa mwana wanje ngagenda uvuze ukuri pe gendera ndamukuzanire rero
yaje papa ko kiriya nzi zagenze utarinjira mu nzu papa we nabyo tuzana umuduguranga ngo ntihahita none ndabira wihenze hararengana ikibazo si imodoka aho iri ni mu ijuru none sinza kwishikako ikibazo nuko wampenze ngo murazinanye kumbe nta nico mufana wari kundeka ngasaba randevu haza babizi ntibaze kunyemarika ngaho inyuma y'umuryango buriya gukadishavu ni basi unyizera nk'umukobwa wawe nyizera basura bingene ntaho nanje ibikorwa vyawe hora no kunega ushobora kuzana ahantu ntatohoje neza ivyawe baje kukuraba vyagenze gute umusiti yaje yasubiye inyuma sinzi ibyo bariko baravugana na shebuca Peut-être ko basubiye indani kuvugana na boss yogira nkasaba uruhusha ntibice amategeko. Peut-être. Bon. Jewe ico nzi nuko bakaramuka bataje ca ndondera abandi. Ico nzi cyo nuko barondera amahera nta kindi. Hawe nawe papa ari gukaza ishavu. None nyizera basi umukobwa wawe. Nyizera basura bingene ntaho nanje ibikorwa vyawe. Hora no kunega ushobora kuzana ahantu ntatohoje neza ivyawe. Abanyizera basirimu siko je ndize baraza kutwugururira. I trust you for this time, my daughter. Thank you, Daddy. We wait. Hanze ari igabo kije kongera boss. Rena nje kubaza ko mumurusha ndamugurire canke nkomeze nica amajini ningire nk'ikihariyenze. Mbe nibereye hari hejuru nipoweye. Ndakirabe kidodore n'icaro hakije kigenda. Hora. Nkamumva uri kuvugira. Usanga ari uwo bakorana nawo wabisigurira gutabimenye. Ariko mabuje. Nawe urangira degedege kwe. Imyaka maze ngaha ugira umwe ko je ntaza abantu bose bakorana na boss. Honye ukiravye. Nigabo gifyu y'amaso mengana kajyanyiko. Hanyuma gashira n'ubugogari bwa boss. Bandi bakorana pe. Noneho wamajije hariho. Yana inarindiriye banze umuruhusha. Hama n'amatantarira yose ukazuriruka uvuga umuntu nabo utarembe. Umengura umwungere wa kera. Urashobora gusuzugura umuntu wawe utarembe. Genda umwungururire. Sawa. Ko ntagi wanyu ndabana wumvutse. Pole. Husband arimo nakurondera. Boss andonde. Wabonye rero imwe nakubwira. Aho usanga ari umuboss aje kunyishuza. Usanga yararisha amafaranga yiwe kugeze kuraba ari hanyuma akamubura. Akabaje kunyishuza amafaranga yiwe. Ni nk'ugenda yakura he. Shirika kwimbira ibintu bidahari. Cyangwa genda uvuga atari byo byo ari muzanye. Niba ari umuntu nyakagenzwa n'iki. Sinzi ariko gusa icyo numva nuko wateguruka control umujini wawe. Hamukaza kumumviriza. Nikafashe jembe ndamure bitenge mu mati bitungura. Amacenge ndamwakira. Okay. Ariko be uko unyira ya mpano yawe yakitingira kenewe haze kumenya kucavu sivyo. Okay, reka ce nitegura icenza hama nyene ndabigerageza nta na kimwe babona. Chinda bakubwira.
Yego. Oya ni kubera agakiremu nawe ko ndafungura gusa. Warasaze gabaje. Oya. Sorry gato. Sorry. Karibu. Turavugana hanyuma. Bye. Karibu. Karibu. Murakoze. Murakoze cyane. Nimore. Nimore. Asha karibu. Murakoze. Ndabakiriza iki? Bon, jewe ni akavinyu ni bon. Okay. Uyu nawe jus? Yeah. Just knowing what jus murabonye ko uragira ice cream. Shaka beta ice cream. Sizi nkamukora. Ego. Cyangwa nyine. Ego. Hama niba ari hafi mpamagarira akamubwira ko ndamurondera ndamukeneye urabona ko nciye ngaha bwije nshaka kuja kuruhuka ejo ndafise ibikorwa nzozindukirako basha no amahoro Ntajoro Ridaca ihangane ihangane Ntajoro Ridaca ihangane